Gadi. Karibu kanameze neza. Karibu bwa Gadi official TV. Yes, bakunzi ba Gadi official TV. Murameze neza. Genda handashima kuyazo mumeze neza tumeze neza mwihangane so kwisi niko bimeze akuduga no kumanuka gusa igikuru n'Imana. Kimwe kuza Gadi official TV kumwe na dive in na pro mudasubira mu freshman. Umusi yo guys ni kiganiro cyo talent ni kiganiro kiduza tara ku bantu bazifise nyine kwatuzishe ahabona. Umusi yo dufise umutumire Gadi. Sanzo ari Gadi, sanzo ari manager wa Gadi official TV. Kandi ndakora mu kije musaza. Anje ndakora mu kije cyane. Urameze neza. Ego ya kufishe zirenze nda. Ewa ni Yesu yabikoze Go buje kuresha kwe. Sago maje kuresha. Oya. So namutse bakunzi wa Gadi official TV badukurikirana. Bakunzi bacu turabara mu kije cyane aho muri mwese mubahwe cyane. Tunabatumira gukanda subscribe cyangwa comment ku mbuga zose zacu dukoresha. Turabahamagaye mwese muze mwitabira ibikorwa byacu. Ego ndibaza tubaha ibintu bimeze neza umwanya wose. Ego manager vuga ngo manager kwe. So guys Gadi muramuzi mwese bamenyereye afite ibikorwa byinshi bo ni manager wa Gadi official TV asanze ari n'umunyeshuri sinomuvugira tu burya ari undi buzi busanzwe gukora cyane tubwire tubwije nari kubisanzwe n'ubundi buzi dusanzwe dukora turabukora ariko si ngombwa yuko twagenda turabuvugira aha. Ego umuntu arashobora gukora n'ubundi buzi kugira yiyungunganya hano ku isurazi ko bigoye. Ego bakunze Gadi official TV ngo n'ubundi buzi buvugira nga ubundi buzi buri apo kwa umuntu arakomeye cyane urumva no manager je biranantangaza gose none nivyo uri umunyeshuri nivyo ko ndavyumva. Ego ndi umunyeshuri. Guys urumva vraiment n'umunyeshuri kandi n'umumanager vraiment none uduhero dukura henga kwishuri bazigayiza biragoye kwe twese kugira nke n'ijana abantu bose mwacu muri internet zo murabizi ije usanga ingana n'igihumbi none uduhero dukura kamutama kumenga biragoye bo no kuvuga aho umuntu akora amahera umuntu niwe mukoca w'umuntu nyene kuko urabona bivanye naho umuntu akora amahera no kuvuga aho ukura amahera nakugiye ko nkora utugambi twisha ariko si ngombwa ko umuntu atuvugiraho no kuvuga ucu usanga ari karavango ngaho nyine guys umva iyo afitiye mumbarize arase kumbwira ko amahera je sinzo yakure urumva muranyumvire bayasijaro none Gadi official TV gisi besha kunda kubimbaza Gadi official TV gisigura iki nusi nabazanye manager nagenda bibisigura Gadi urumva gisigura iki Gadi no kuvuga Gadi ni izina giwanje personnel abavyeyi banyise hama bimaze kugenda uko umuntu yagiye gufonda izina ry'irya channel yacu Gadi official TV yitwa Tuyisenge Bonaventure niwe yagiye yubahwe Bonaventure yubahwe cyane yaciye atora iryo officiel kirengako hama TV nayo razi ni TV online usanga umuntu ari kara usanga ku biganiro byacu nicyo tumambaye na Gadi official TV nacyo guys ndayambaye naje kandi upira bwiza cyane bwiza cyane ubukeneye urashobora naho ne kuturondera tukagufasha guys afise talent afise impano hano badukeneye urumva n'umunyeshuri afise TV online deja afise n'umupira nyene avuga ati abakunzi biwanje nyene ndabanezereze nzozera umupira muze muri yambarira nawe nabura umukunzi wa Gadi official TV kugira ngo uwo mwegera yonyegera afise ikibazo kimuzazaniye tukamufasha no kuvuga kugira tuzame iyi myambaro y'imipira kwaro kugira twerekane yuko ibikorwa byacu atari byaha hafi no kuvuga mukayanza Ngozi usanga hose kwe kutanguye kuvuga mukayanza Gadi acho bubizi mukayanza niko yariho navuze guys tukiri ngaho nyene ngo n'umunyakayanza mwese munabizi kayanza amateka ifise kubaririmbye ba iri proband
Gera afise kayanza ukuntu imeze irahiga n'impano batayifise irakeya kayanza ifise amateka menshi yubahwe kwekira ikiya bice bigacika muri part 7 numva nayo mu nyakayanza abanyakayanza muravyumvise ababosi no mushiki no mwana ashoboye vraiment umva bifise impano zikomeye cyane Gadi Official TV beshi bari imvene yoba abahe ko mukeneye ka style marondegwa kweringa zomva hano bakwandika ati turagukeneye ububahe mu bisanzwe ahantu tuba twavuye mu Kayanza turazi ni Bujumbura murumva murabamanuka ubunye oya turabamanuka haraciye igihe kirenga nk'imyaka nka 12 tuvuye mu Kayanza urumva n'imyaka myinshi wabaye imvuke ntiwacubaho turabamanuka ubu neza ibujumbura mubaye ko tuzi Bujumbura ni Bujumbura ni nini tuba mu Gatunguru urashaka kuturondera ku nimero zacu dukoresha udukeneye uca zirabangaho munsi ziriho uca zirangaho munsi nimero kini Gadi Official TV zocu Gadi wenyine manager zocu umwibariza telefone hama Gadi ego turumva impano wagize niyo mpano wavyumve warayivukanye wagize ne cyagize kugira wamamare nk'abandi turazi ko bavuga ati ma TV online atari impano bafise kugira ngo bamamare gusa kugira bandikisha izina atari impano bafise usanga ibintu byawe bibaye by'umwanya muto none ivyo vyagenze wayivukanye kugira uyimvire ivyo vyagenze gute duho umuco ukuntu uyimviriye kugira n'abandi bavyumve baje n'ukuntu bimeze vyagenze gute no kuvuga mu kwiyumvira gukreya i channel yacu twariyumviriye ati reka dukuze impano mu kugira turabe ukuntu twokwiyunganganya turavuga ati twokwiyungunganya turavuga ati nakana Pedro avuga ati abajene twokora turabe imigambi twokora nanje ndavuga ati kubera ibintu by'ama TV online ati abantu b'abajene basanzwe babigira kireka nanje ndabikoreremo kandi nasanze ari umwuga mwiza cyane ndatumira n'abajene kuza bariyemera mu bintu bashoboye yego Gadi ndaki atubintu gikomeye cyane ngo bajene kuza bayemera kandi bashoboye ufise tantu yibiki kandi barasaba vraiment umafise Gadi Official TV ibintu ngena talent twayiduza none afise talent yose shazaturondera tugirene so none je numva ntivyoroshe byagenze gute ukiciyumvira uko kugira iyo tara kuti ntangure iyo Gadi Official TV hano abantu witurira babibwira hano nagufashe mu mugongo canke nwaciye uvyimva yene cyabigira wenyene kwaje numva guys ntivyoroshe vraiment umuntu ari umunyeshuri vraiment akaza kwiyumvira ibintu nk'ivyo nini bigoye bisa n'uburyo bwishi bimeze gute byagenze gute hamwe wabitura bibwira aho ndi mufasha mwinci mufashanijemo ce n'ivyo wawe nyene bimeze gute nivyo wanje personnel no kuvuga mu gukreya channel hari abantu bagiye baranci intege baravuga ati wewe nta hantu uzogera kumbe uri kurakora ibintu bidafise abantu baza baraguca intege nta kintu upfa wimariye ati abantu bazoca intege bameho abo bantu baguca intege ahubwo nibo batuma ugera kure ati kuraje Gadi Official TV tukiri ngaho nyene ikintu cyambere impambanyi wahuye nayo mugo buntu mugo buzima niyi ikintu cyambere cyagushavuje kintu cyambere cyagushavuje ikintu cyanshavuje ni kubera twagenda aho gufata nk'ama interview interview ahantu ugasanga wewe wigoye urahamagara umustar ugasanga nk'amajwi ntiyavuze kandi wigoye kazana umustar cyangwa yumvira ico utashagenda uko nyene umustar cyangwa kandi gusubira ku murongo n'izindi ngora TV online mwoba so Gadi Official TV izo biragoye none hamwe yoba kurima agufasha ce ufise aba diaspora twumva ngo birahara byo diaspora afise mu diaspora agufasha agwa bino bintu cyane nawe mfise vraiment kuvuga je nkora ku giti ci wanje personnel guys murumva vraiment ko giti ciwiwe abantu batwumviriza vraiment murumva vraiment muyumvire ikintu nkishi mufashe mu muzamure kwe umuteze imbere kwe arashobora kudushigikira ufise ico woterera ukatwandikira kino mungu namwe yumviriye vuga ati no mungu kwe afise impano turo hano habatanu nkamwe part 7 amezo ku entertainment god jotera imbere kwe totera imbere batwa hano nkaba Gadi Official TV ubu urayihagariye Gadi Official TV aho uri turazi ibintu by'uburyo biragoye kugenda amakamera ibiki abakozi ubibona gute kugwa birakorohera nico ufatanye iryo shuri cyane bimeze gute birakorohera cyane niyo dufate hariko haraba nka interview
hakenewe gukorwa nka interview mu mwanya ndi nko kwishuri ndashobora nko kurungika nk'abakozi nk'ahantu bakagenda muri kwishuri bagakora hama ibikorwa bikabandanya bigenda neza kabifatanya ari bibiri jasha urazwi nka je ndi kwishuri niyumviye ikindi kintu dacha bihera abantu nyinshi muri abizo mu byagenze dacha bihera Gadi Official TV no shoka dukurikirana bavuga ati mwaberewe bambaye Gadi Official TV kugira ngo no mupira bimeze gute gene babwiye buno bupira no kuvuga buno bupira urabusanga ku masoko atandukanye cyangwa urashobora kutwandikira kuri WhatsApp ukeneye commande y'imipira myinshi aya maboko maremare hariyo bw'amaboko maremare no bw'amaboko magufi hakacaba n'imikapisho imipira y'imbeho no kuvuga bugenda busumbanye beyi uzokenera kubwira n'imirakoste yose irahari mu kurangiza Gadi Official TV agoma ndagende byakajambo kamwe abo ngaha kino TV online yacu akajambo twobashikiriza nuko tubakunda cyane ikindi nuko mwokwitaho ibikorwa byacu ukagifata nkuko ari igikorwa ciwawe dusohoye nk'akantu kabuwa mbere mu kukaraba byo dufasha cyane kandi byo tuma duteza imbere ibikorwa byacu ya guys munyango muravyumva muje kuno TV mugire partage j'aime na subscribe zindi mbuga dukoresha turakoresha page ya Facebook naho urashobora kugenda yitwa Gadi Official TV Instagram Gadi Official TV kandi turafise n'abanywanyi benshi badukurikirana n'abandi bagubaja no kuri TikTok naho so love guys marababwira ati mwe muragira ibyo nyuma babishira ko subscribe sabona partage yakirika ko hari ibindi biganiro byinshi Gadi Official TV ije kuba citegerezo mandi ma TV online y'abajene umujene muramubona umujene akiri muto yumvira ibyo nako ko turabajene tuba twiteze imbere yo kugira ngo hari ibindi biganiro byinshi cyane biko biraza biko biraja kubu muce murabibona ubu wa mbere mu kuyibona hama mu dushigikirane twese turi kumwe birashoboka cha